umutima wawe utaruzuramo igihugu cyawe ntuzogikiza, umutima wawe utuzuyemo umutima wo gukunda umuryango wawe ntuzowutabara. Haleluya, ntuzowutabara. Hariho abantu niyo bakize bakira bonyene ntibatibuka n'abandi, batibuka ababo. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko duhora tubikora, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndi muri mpemu yera, umufasha mwiza twahawe. Nje ngushima Mana kandi nkuninahaza. Nje ngukengurukira urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi. Nje ngushira hejuru kuri Imana itwitwararika, kandi wavuze neza ko atamunsi n'umwe umwana wawe azohaguruka gukora ngo yijane wenyene, ariko warivugiye ngo tuzojana ibihe byose. Kandi uravuga mwami Imana ngo sinzobareka ngo ariko nzobana namwe gushika ku mpera y'isi. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye ko uri Imana ivuga igakora kandi ugashitsa ibyo usezeranye. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo senze gutyo. Amen, amen. Ku munsi w'ejo twari twaganiriye ingene Nehemiya yagize umubabaro w'igihugu ciwe, hanyuma agasenga Imana kugira ngo imuhe igikundiro kandi imuhe n'inkomezi zo guhaguruka gukora. Rero iminsi yose umuntu ahagurutse gukora igikorwa c'Imana, igikorwa kiri mu bugombe bw'Imana, Imana ihagarara nawe. Ntihagire umuntu azoguhenda. Umuntu wese ahagurutse atayindi inyungu ariko arondera inyungu z'Imana. Haleluya. Kuko igihugu ni c'Imana, abantu n'ab'Imana. Umuntu ahagurutse gukora ibikorwa biri mu nyungu z'Imana, Imana ntishobora kutareka kubana nawe. Ivyo ntibibaho. Rero reka turabe ingene Nehemiya yagize igikundiro ku mwami, amaze gusenga agira igikundiro, umwami amugirira neza. Reka dusome muri Nehemiya igice ca 2, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Haravuga ngo umwami w'abaperesi arungika Nehemiya i Yerusalemu. Nuko mu mwaka ugira 20, umwami Aritazeruzi ari ku nganji mu kwezi kwitwa Nisani, umunsi urizina, umuvinyu wari uteretse imbere y'umwami, maze ndawakira ndawumuhereza, kandi sinari bwagire umubabaro ndi imbere yiwe. Nuko umwami arambaza ati, mbega kubabaye, wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye? Ivyo ntibitegwa n'ikindi atari umubabaro wo mu mutima. Ndaheza ngira ubwoba bwinshi, ndamwishura nti, mwami nyaguhora ku nganje, mbega nobura kwiraburanirwa igisagara c'abasogokuruza aho bahambwe carabaye amatongo, kandi amarembo yaco yarahiye. Nuko umwami arambaza ati, none ugomba iki? Nca ndasenga Imana nyenijuru, maze nishura umwami nti, niwabishimaga mwami, nkagira amahigwe imbere yawe, ndagusavye undungike i Buyuda mu gisagara kirimwo imva za basogokuruza, subire ndacubake. Amen. Murumva ubushobozi bw'amasengesho, murumva imbaraga z'amasengesho. Nehemiya aje imbere y'Imana arasenga, amaze kuja imbere y'umwami. Umwami ubwiwe yaribwirije, yarabonye, yarahishuriwe umutwaro Nehemiya afise. Kuko na Nehemiya yavuze mu ijambo ati, nta munsi n'umwe nari bwaje guserva umwami mbabaye. Yamana akanyamuneza, ariko kubera umutwaro yari afise, akanyamuneza kari karaheze, amahoro yari yarashize. Yumva agurumana avuga ati, jewe ndakeneye guhaguruka. Haleluya. Ndakeneye guhaguruka kugira ngo nje gusanura igisagara cacu. Haleluya. Umwami aramubwira ati, Nehemiya, jewe mbona wiraburaniwe, ati kandi ubona biraboneka kutagwaye, ati ukuntu mbona atahubwo ufise umubabaro wo mu mutima. Nehemiya aramubwira ati, mwami nobura umubabaro gute?
nubura umubabaro gute, ati igihugu cacu cambwe mu basogokuruza cabaye amatongo, amarembo yarasenyutse, ibintu byose byarononekaye, none wumva jewe Nehemiya nonezegwa gute abanje bamerewe nabi? Hariho abantu atakintu na kimwe bitaho mu buzima bwabo, igihugu kibamwe intambara, igihugu kibamwe ibyago, abantu bakena, abantu basonza, nta na kimwe bimubwiye, wewe gusa inyungu ziwe gusa, nta kindi kimuhangayikishije. Ariko Nehemiya ntiyahangayikishwe n'inyungu ziwe, ko inyungu yari azifise, yari afise umushahara mwiza, yabaho neza, ariko ahangayikishwa n'iki? N'igihugu ciwe, ahangayikishwa na bene wabo bamerewe nabi. Haleluya. Nguyu umutima Imana iri kwirarondera, ngabo abagabo n'abagore Imana ishaka. Haleluya. Harakeneye abantu bitanga, harakeneye abantu biheba, harakeneye, ntivyari vyoroshe na gatoya. Abani bo bari barasenye igihugu ciwe, ariko kubera Imana yabonye umutima wa Nehemiya, ikabona kandi ikeneye gutabara ubwoko bw'Imana, iravuga ati nari nkeneye umuntu avuga, nari nkeneye umuntu ahaguruka. Haleluya. Imana ihagarara na Nehemiya. Umwami aramubwira ati none ga Nehemiya, nkora iki kugira ngo unezerwe? Haleluya. Muntu w'Imana ni wahaguruka, Imana muzohagurukana, kandi Imana izogukoresha ibikomeye. Haleluya. Utabare iby'iwanyu byapfuye, utabare iby'igihugu byapfuye, utabare iby'ishengero byononeka, utabare iby'umuryango ivyononeka, ni wahaguruka gukora. Haleluya. Bantu b'Imana, nukuri mu kintu cyose ukora, hatabaye sacrifice, hatabaye kwitanga, nta kintu na kimwe ushobora gushikako. Haleluya. Abantu ni inyungu gusa, kandi no mu gihe cy'iherezo Kristo yarabivuze, ijambo ry'Imana rirabivuga ngo mu gihe cy'iherezo abantu bazobagira barondera inyungu zabo gusa. Ariko abantu barondera inyungu zabo gusa, n'ukuri Imana ntibahagarara nayo. Ariko umuntu arondera inyungu rusange, inyungu y'abandi, Imana ihagararana nabo. Haleluya. Imana ihagararana nabo. Rero haguruka muntu w'Imana, aho uri uhaguruke, ukore nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Ukore nk'uko Imana ishaka, ingabire iri muri wewe ikoreshe. Nehemiya urumva ko yarafise ingabire ya leadership muri we, yarafise ingabire y'uburongozi muri we. Haleluya. Arahaguruka, umwami aramubaza ati none ga Nehemiya, nkora iki? Kubera iki? Imana yari yamwambitse igikundiro, iterereza umutima wa compassion muri uyu mwami. Haleluya. Umwami agira imbabazi z'umukozi wiwe. Haleluya. Iki si igikorwa cy'umuntu, iki ni igikorwa cy'Imana, iki ni igikorwa cy'uwasenze. Haleluya. Nuko Nehemiya yasenze, yagiye imbere y'Imana n'umutima umenetse, n'umutima uciye bugufi, n'umutima wuzuyemwa igihugu ciwe. Umutima wawe utaruzuramo igihugu cyawe ntuzogikiza. Umutima wawe utuzuyemo umutima wo gukunda umuryango wawe ntuzowutabara. Haleluya. Ntuzowutabara. Hariho abantu niyo bakize bakira bonyene, ntibatibuka n'abandi, batibuka babo. Hariho abantu iyo baguwe neza bumva ko bimeze neza. Oh my God. Umviriza. Imana ikeneye abantu bafise mu mutima kwigwamwe abandi. Abo ni Imana ishingira intahe, abo ni Imana ihagarara nabo, abo ni Imana ishingira intahe. Nehemiya n'uyu munsi turiko turamwigako, iki gitabo canditswe haheze imyaka myinshi, ariko Nehemiya yanditswemo kandi turamwigako. Iki ni igishinga ntahe kivuga, kikwereka ingene wewe nanje twokora, Imana igahagarara natwe tugahindura ibintu. Haleluya. Haleluya. Imana irakeneye abantu buzuye umutima ukwigwamwe abantu barizwa n'ibiriko birapfa, abantu barizwa n'ibiriko birononekara. Haleluya. Umuntu atabirabira kure ngo abone ibyo bitunganye yumve ngo namahoro. Oya, igihugu gitara amahoro, nawe nta mahoro ushobora kugira. Umuryango wawe utarimwe amahoro, sinumva ingene nawe ushobora kugira amahoro. Haleluya. Haleluya. Ubukwiye kurizwa n'ibipfa, ubukwiye kurizwa n'ivyononekara, uwo ni umutima Imana ishaka. Haleluya. Urumva ngo umwami aramubaza, umviriza ngaha ayi ku murongo wa 4 ngo nuko umwami aramubaza ati none ugomba iki? Urumva nawe uyu munsi uhagurutse, Imana yakubwira ngo ugomba iki? Ese icyo mugahaguruka nawe uri jambo umwami Imana akari kubaza. Haleluya. Muri bijya byose usengera, muri bijya byose uririra uko bukeye nuko bwije, Imana ikakubaza ngo ugomba ndagukorera iki? Haleluya. Nehemiya ngo acarasengera mu mutima. Haleluya. Ngo maze nishura umwami nti
niwabishimaga mwami ndakwingiye nkagira amahirwe imbere yawe, ndagusabye undungike i Buyuda mu gisagara kirimwo imva z'abasogokuruza, subire ndacubake. Urumva umutima yari afise, nta yindi nyungu yari akeneye kubona igisagara ciwabo, igihugu ciwabo gisubira kubakwa, agateka kagaruka mu gihugu ciwe. Haleluya, haleluya. Nguyu umutima Imana ishaka, kandi Imana ntitoranya ku butoni. Abahinduye ibintu n'abantu bafise umutima ukwitangira abandi, abantu atabugunge bubabamo, kuko isi nta numwe ayigaba, n'ibirimwo nta numwe abigaba, n'ivy'Imana nta numwe abijana. Twese tubisiga ngaha. Nehemiya yari yaratawe iryo banga. Haleluya. Aravuga ati nkwiye kurondera inyungu za kominote, nkwiye kurondera inyungu z'igihugu canje, inyungu ziwe sizo yarababaye. Haleluya. Arahaguruka, Imana ihagurukana nawe, imuhereza igikundire ku mwami, imuhereza vyose. Imana ntakizokwima niwahaguruka gukora ku bw'inyungu z'abantu, ariko niwarondera inyungu zawe wenyene, ivyawe ntacyo bizomara, bizogenda biyongobera bihere nk'ifu y'imijira. Ariko niwarondera ivy'inyungu z'abandi, Imana izohagarara nawe kandi kugirire neza. Mwana data rugira vyose uri mwijuru, uri mwiza kandi ugira neza, kugira ngo ducungure nuko wabonye inyungu z'abari mw'isi, kuko bari bahonejwe n'umwasi Satani yarabigaruriye, ariko kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe uramanuka kuva mu cyubahiro cyawe kugira ngo uze ukuducungura, ukizisi kubera urukundo, ukizisi kubera ufise umutima ukwigwamwo abantu. Mwami wanje watubereye akarorero, none ndasenze senya guhora ku ngoma ngo kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe watsemwe umuriro abahungu n'abakobwa bawe, kugira ngo bagirisha kandi umwete wo kurondera inyungu z'imiryango yabo, kurondera inyungu z'igihugu, kurondera inyungu z'ishenge, kurongera inyungu rusange. Mwami wanje, impemu y'ubugunge iganja imitima y'abana b'Imana, kwitwe hasi n'imbaraga zawe se mukunzi. Ndakwinginze nye n'urukundo nye n'amahoro nye n'ubwiza, ugenderera abantu bose bazokumvira ijambo, ribahindure kandi ribahingure kuba abantu bafise umutima wagutse ukugwamo abandi. Mwami wanje ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.